Kazoza FM. Be your own boss. araberewe gose kuko ibintu biri imbere yiwe ni ibintu vyiza cyane kana mu ikaze yidondora bariko baratwumviriza kaze madame. Urakoze cyane. Egera micro voilà ego. Urakoze cyane. Mwitwa bande? Kwizina nitwa Rukundo Francine. Ego cyane. Nkaba naserukiye ishirahamwe iTALO plus. Aha. Ikomoka kuri pharmacie Saint Raphaël benshi bazi. Ego. Iri mu Gihosha kugakende. Mu Gihosha aho batazira kugakende. Hepfo ya munsi y'umunsi. Ndabona kukaguge hajya hepfo gutya. Ego. Ndabona rero ni ibintu bikomeye cyane. Ndabona hari ibintu bana ku meza haranditse ngo no parabenze sebamede clinically ibintu nyene bikomeye réseau Saint Raphaël. Ibi bintu nibikigomba n'amakaraton yera harimo n'ibintu vya rouge sebamede nibiki. Ibi bintu ni ibintu vy'umugambwe muje mu biki neza na neza iTALO plus na Saint Raphaël na sebamede. Ibi bintu ko bihava bihura ari vyinshi turabigenza gute Francine wanje? Bimeze gute? Unzaniye ibiki tumenye iki? iTALO plus ni ishirahamwe izana ibintu bivuye mu Butariyano. Yego. No mu Budagi. Aha. Mu Budagi akaba havayo bino vyose ubona ngaha. Yego ivyo navyo nibiki nivyo ndiko ndakubaza? Hakaba harimwo amavuta. Nk'akarorero hariho abantu usanga bakubwira ati je simfa amavuta nisize. Yego cyane. Na madame wanje. Aho ni gutaha umutahaniye kawe. Aragira ibintu byo gufurutirwa yo yisize amavuta aya ariyo yose. Abo bantu rero iri shirahamwe ryarabiyumviye ko ribazanira amavuta meza cyane avuye mu Budagi. Ashobora kubafasha kandi akabakingira no kugoragurika zangora zikunda kubafata. Zo ku mubiri. Ayo nayahe muri ayo mavuta nayo bayita sebamede body lotion turabe body lotion aho ngira razimvye ntuzi igiciro si cyane go turaza kubigaruka ko bandanye umbwira ibindi erega hewe mengo niya yandi iburaye rega nayiburaya vraiment yego tenarizi ngo nibintu bakorera nga ayo mavuta niya yandi nyene abadamu bisi aho fyonza habica bizu abadame gusa nawe woyisi naje ndagira neza cyane bwabuntu bw'ubusununu bwantera mu mugongo bwohera ubusununu bwaje no kubuvuza burahera mugaba yaragukingira izindi ngwara z'urukoba amaribori turafise y'amamaribori banzu bandanye kuraya umbwire kuracyo ayakingira ingwara z'urukoba bajya abantu basanze badakoresha amavuta yari yo yose yego cyane abantu biyambije arabafasha bagomba kubivamo neza cyane arashaka kubafasha urana hajya ngayo ntiyambiza ahubwo rero narinzi ko asubira kugarukana itoto umubiri wa kera neza cyane gose ugasubira kwirabura wari inzobe ugasubira ku mubiri wawe urabona ngaho ko ariko akantu kanitse ko ngo pH ya 5.5 yego mana mu kuturema turemanya urukoba twese umuzungu mwirabure twese dufise urukoba rufise ico bita pH ya 5.5 nubwo kushaka gusubirana umubiri wawe wa kera aragusubiza ko kongera ukaba mushasha kongera ukaba wewe utaratangura Francine. Hari abantu benshi biyambije sivyo usanga imibiri yabo igendira iramira nabi aho urumva sebamede biba biheze pima akira kubihagarika yahora yikoresha hama gatangura akayakoresha akagira ico bita kwihangana urumva umubiri bisaba warawononye warawutabaguye bisaba umwanya kugira usubize itoto neza cyane sebamede pH 5.5 ni iragaruka yiwawe neza gose ndagukunze cyane bandanye urakoze cyane hakaba hariho nabantu usanga nahabayoze akisiga amavuta inyuma y'iminota mike usanga umengo nahoma biri wiwe nubugaragwa yo ndabona byaranteye ku murundi ewe reka ndakwereke fara hari ibintu byanteye reka shire ngaha abantu bose babibona hari ibintu byanteye je ndakwibarize ucunyereka ayo mavuta kandi kigingi vreba nivyo ibi neza cyane ukoresha yereka amavuta aya sebamede body milk aya urumva ndayasiga ku murundi gusa kuko handi sava ni sava mugabo urumva n'amavuta y'umubiri wose gusa kubera ko wakariwe ku murundi uyisize urongera ukaremba umubiri ukongera ukawugaburira ibintu bigato bigahera aho hantu umenga ufise umwera uwo mwera ugahera ntibishoboka neza cyane
bandanya twumvire kabasha tuzana ibi bigahera cyane kuvuga ko kuba nibagyo usanga babita ngo abantu bafise ngo amapo ari sesh yego ndababona birahera bigahera ugasubira ukagira agapo keza karemvye neza agapo kagaburiye katari mu bugaragu tamengo birurasata tamengo ni muri desert do karahari bandanya ego hama ayo ni kubakuze no kubana nabo nyene nabo nyene kubana barabiyumviriye yego abana ntibaba barahura n'imiyaga y'isi meze nabi kuburyo bamera nabi muko bashaka gusanga umwana yavutse ugasanga by'ukuri ukamengo uruko baguwe n'umuntu akuze rurumagaye ukamengo uriki nabo bana barabiyumviriye baca bakoresha sebamede body milk okay urabona ko ariko akajambo ka bebe kari baby sebame okay ariko tumwagize dukeyi hewe no kuvuga yuko zoza turagaruka kugura muragera version nini eshantio sino hariho nini y'ama mililitira amajana tugende hari ibintu ndiko ndabona ngo after shave ibi ni biki none mana nyarutsantuze turago ntitubivamo ariya ndabona ibindi bijya face and body wash mana we iyo none nayo yanditse ko anti-made wash abantu b'abadame twese turabizi ko kizira koga n'isabuni ku gitsina gore ku gitsina canke mu ku gitsina gore oya je bambariye yuko kizira koga apana ku ni sawa ni hejuru mu ariko nivyo biri danger kwinjiza isabuni hoho ni kirazira na kimwe dushobora kwinjiza yine mbisanzwe inyuma tuhakarabisha amazi gusa amazi yonyene none nayo si sabuni none ugira umbwira ko tugire tuyinjiza indani ntituyinjiza indani je sininizi wanje ntituyinjiza indani wawe no navuze abagore none je urazi chone ndabona kuri umugabo yego bandanye ni kubagore ni kuvuga yuko ndemerana ijana kwijana n'abantu bavuga ko kizira koga n'isabuni kubera ko amasabuni arimo amaside menshi cyane aratuma adutera amalegi tukagira kwiyagaza ama infection akanya nakanya akonona nico bita tuvyuke pH nakubwira imwe 5 5.5 niyo kurukoba hariya rero ni ya 3.8 mbega twebwe natwe ndeyi wacu ni indega ndabije mbarizano niba bashakashatsi baracayi pH ya eforo yacu urumva abadamu rero ku bantu bose bazi neza ko bakunda kwitwa ama infection bakunda kugira abadamu muzi neza yuko kizira hajya ahantu hari très délicat muca mukoresha iyi dukoresha iyo mugabo iyo ni guhera ku muntu amaze gutangura ntibayita isabuni bayita produit nettoyant sans savon kuko amasabuni kirazira ko tuyakoresha kubera ko ashobora kutonona hariya ariko twe turoga ntangura n'isabuni mwe mwarahezagiwe cyane yego cyane iyi bayikoresha urabona ko ari 3.8 ikora guhera ku mwana w'umwigeme atangiye kuja mu butinyanka bwiwe ni byiza ko bayikoresha imbere yo guhindura agatambara kabo kugira ngo bikingire kwiyagaza yagi ushobora gusanga umuntu ari mu minsi yiwe mu bwo kumva mengo yo kwiyagaza iyo rero ayikoresheje ibyo ababisezeye hama abandi ni abadame bibungenze kuko bakarigwa gose n'ama infection ibintu dija umva baca bayikoresha nabo nyene kugira ngo bikingire zijya ngwara hari nabandi usanga kigada shobora kumara amezi 2 3 atagiye kwa muganga naho abayoga najya amazi baduhanura abaganga ugasanga we kabisa byarananiranye nyuma y'amezi make yongera akagwara iyo ayikoresheje abasezeye ivyo bintu byo kuguma gwaragurika les infections nabivuze neza kirazira koga n'isabuni kugihimba cy'umudamu ngabo iyo ntabwo ari isabuni nkazijya sabuni zindi bayita nettoyant sans savon reka nze ndashira ngaha utugenda uransigurira iyi nayisigaye ngaha yitwa nde iyi bayita sebamede aftershave yego ni kuri ba bantu bahejeje kumwa ubwanwa hazi imiburu hakaza utuntu birakurya bagatukura umwanya wose akagira atandasi yo kuguma ashaka kwiyagaza ibyo babisezeye afashe kamwe kababa iyo gacize ko karamera nyine karafise akana kamunse karafise ukuntu nyene kaza mu bwabo by'ukuri bubisezeye kandi amatemonyaje aramaze kuba menshi ibishingana he byinshi cyane ego
turafise ibishinga nahe byinshi cyane dusigaje produit ndabona ko dusigaje produit zitari nke tumere nk'abacungura kugira duhereza akanya abantu nabo dusigaje iminota 6 gusa tunyarutse gatoyi turafise hydrating hand nail ntuze yiceko imisegonda 30 ce tuja kura ko ga produit ndabona n'akantu mengo nako kwisiga ku munwa tunyarutse iyi ikoresha abantu bashaka korosha amaboko yabo ari abantu usanga ngo baragategurika sabarimyi ukamengo yirirwa kurima yego kandi kurima nigikuba kiri noble tuvyibukanye nivyo namwe mvuga mu gatondo ntukivuge nabi je gitunza abarundi no kuvuga ko naho yo bavuye kurima akaba ashaka ko amaboko yibaguma ameze neza intoki ziwe zoro ego aguma ngaje nova kora ngaha ibi kandi urabona ko mengo ushaka no kumyokagurika je ndamyokagurika sinzi ikintu ye naba badame bashaka gukomeza inzara zabo badashaka ko inzara zabo zicikagurika ndabatumiye gose kuyikoresha babana usanga ukoze nko ku mafaranga utari bwigera ukora ku kacumyoka nk'ibi byanshikiye iyi ndayikoresheje irahera kuko urabona ko nayo nyene ifise ya pH nakubwira ya 5 n'ibice 5 urakoze cyane dusigaje iminota 5 no kuvuga dusigaje produits zingahe turasigaje produits 2 ni zitatu kukwera iyi nico kimwe na kakandi aha dusigaje produits ego songora Francine wanje kumunwa b'abantu basatagurika ntubu ni muci kandi ndabona ko nawe ugakeneye cyane ndagafise ariko rero sinaguze sebamede era bakonfise n'umushinwa tateye amazi sinzi n'ukungene kintawa gasezera rero kigingi niko gasezera akona gafashiki umunwa gatuma umunwa utumagurika natwe dufise amayite urayaza aho usanga hamwe irabura handi yatukura kubera nyene ubuyoga umuntu yavumvye kera nkaka ndashobora kugirana umunwa wa kera areta initial neza cyane bisaba gusa ko wihangana hama ikindi kintu ku munwa umuntu yevita no kushirako amate kuko amate ubwayo ni acide aratuma ndagapimu neza cyane ushaka ndashobora gusigira uzomenyuze byakweri uzotange feedback ego kubera umushinwa byansi turabe ngaho iyi nayo niyo mu kwaha abantu bafise akamoto kabi gusa ikirushirije kiyi si ku bantu gusa bafise akamoto kabi iyi nuko bayikoresha après bahejeje kwimwa ari umuntu akoresheje ugwembe akoresheje akabika akoresheje ashaka kwiyagaza akazana uduhere rimwe akazana n'ibihute ababisezeye abantu bafise ubunyakwaha ibintu byo sanzwe abantu bakarigwa akandi reka turabukongere ga fonctiona gafise biye kamuca uzunguruka ushira hariya neza cyane turishuye uwo wanyuma rero kubera dusigaje iminota 3 aya ni isabuni yo koga no yita isabuni kuko nyene dukoresha terme y'isabuni goye kuvuga mugabo ariko ni mu balemanye ntibigeze badukorera amasavu kuko basanze ko amasabuni yonona urukoba agatuma niyo twivuje tukisiga amakrame yo kwa muganga tuca dusubira nyuma y'imisi mike muganga warampenze ikreme wampaye ntiyamvuye kandi ari kubera we woze na kifuranguwo ugaca waplika wa muti w'umuganga wa muti ugaca ubashite kubera ko bakoresheje ikintu kitari gikenewe kukoresha baratuzaniye rero iyo ni forme y'amazi mugabo hariho n'iyindi iyi ni yo koga ufata akaga ugasukamo ugaca woga neza cyane ni nk'ama gel de douche urakoze cyane ibi bintu bya sebamede tubisanga he abantu babaye interest ubunyene bashaka kubigura ubunyene nk'abo badamu bakarigwa hariya abantu babahungu babishishuka abantu babakiye abantu bashaka isavo abana ibi byose tubisanga he biri ahantu henshi gose mu gisagara mu mapharmacie menshi cyane nka pharmacie Saint Raphaël ni mu Gihosha kugakende nka pharmacie de la mission aha muri ville hagati urashaka kwisanga muri pharmacie Horizon muri Horizon je murangurira imiti biri hepfo imbere ya Regitezo neza cyane aha nyene hafi yiwawe ngaha haruguru ngaha pharmacie Gihompwe naho nyene no muri mana ya muri sokofara ziriho muri pharma ushizo ati sebamede ni ikintu ushaka baca baguha urabisangaho kubera rero amapharmacie hajya yo gusa abantu bagwaye nabyo akaba atari ibintu by'abantu gusa bagwara ushaka kwisanga no mu ma alimentation za casino mu magaleri Liliane iri hajya nshasha galeri la perle mu ma supermarket nka
Atlantis Kabondo, Atlantis Bwiza, aho hose biriyo urashobora kubisangaho. Yego Francine ndagukunze cyane kubera uje guhindura ibintu ubuzima bw'abantu batandukanye benshi. Hari abantu bigrata no muri bisi nabonye umudamu ariko arigrata, hari naho byari ibibazo bya hahandi. Hari abantu usanga iminwa yarasadaguritse, abantu bafise ibintu ni byinshi cyane. None akabeyi yani ibintu bivuye muri Allemagne bisa neza gutya bikozwe neza ngira yemwe turago bimeze gute. Ukabeyi iTALO Plus yarabiyumviriye ko cyane kuko urabizi ibintu bivuye i Buraya byinshi biba bizimvye. Ubwo abarundi ivyo ntitubitinya kuko kuva na kera baravuze ngo akeza karigura. Urakoze cyane. Cyane gose. Be your own boss.